namwe bakunzi y'imbonesha kure JAYC TV turabaramukije. Uno munsi turi kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Tugire tubashikirize amwe mu makuru yaranze iyi weekend duheze na cyane ko ku bibuga bitandukanye hariko haraba inkino zigiye zitandukanye. Uno munsi rero imbonesha kure yanyu yabashikanye ku kibuga ca parke ahariko habera inkino za volleyball zari zatunganijwe ku rwego rw'amashure yigisha urukino rwa volley. Turongera kandi tubashikane mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu aho mwamaze kumva ko twamaze kwinjira muri football na cyane aho tugiye kubashikiriza ivyaranze ugo ico gikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu gice c'8 gishira icanyuma aho imigwi imwe yari kigenda ivyitwaramo ndetse mbere tuza kubayagira bimwe mu basanzwe bamenyereza imigwi imwe bagiye batuyagira na cyane inyuma y'inkino zagiye ziba. Inyuma yaho turaza no kubashikiriza bamwe mu bakunzi b'inkino ico babivuga ko na cyane ku migwi yabo ukuntu igiye kubandanya ivyitwaramo. Rero tudatevye reka tubashikirize muri rusangi uko ibintu bihagaze muri rusangi. Kayanza United yaje gutsinda umugwi wa Bumamuru igitsindo kimwe ku busa. Atletico New Oil itsindwa igitsindo kimwe n'umugwi wa Aigle Noir. Lukinzo twabashikanye rero kuri Stade Intware ahariko harabera urukino rwa Vitalo aho umugwi wa Vitalo wariko uratsinda igitsindo kimwe umugwi wa Buja City. Kurikirana bimwe mu vyaranze urukino rwahuje umugwi wa Vitalo na Buja City. Inyuma y'ugo rukino rwahuje umugwi wa Vitalo utsinda igitsindo kimwe umugwi wa Buja City. Inyuma y'urukino rwahuje umugwi wa Buja City, Ingabire Marquis avuga yuko wewe ko ikarata itukura yagironkejwe umukinyi Serge ku munota wa nyuma atubwira yuko kubwiwe ko yabikoze byari bikenewe. Nibaza ko umupira bikomeze byo adversaire gutanze kwinjira mu mukino mu mwanya w'ukina ubanza kandi murindi cyo byabaye byaje gutuma mu cyane gukora impinduka z'imeze byaje no kudutungira dushobora kubikora bo cyambere cyo nabanza namushimira kuko nimba ijya kato yabo izakuzigwa cyane kugira ngo gukora kuko yatarikora rya kosa byerekanye ko ari umukinyi afise experience yataho umuntu afite nararibonye yamwe birumvikana ko just ni equipe nziza equipe ubona ko ifise nararibonye ari naco gituma natwebwe tugiye kujya tugerageza gukora kugira ngo tureko bashe gusubiriza zo gushobora kubika kuziganya ikigo cyacu bicobotse tukiratubira n'ikintu kandi tugiye kuva mu tugiye ko match muri competition isigaye ni nyinshi kuko kwizera rero yuko azoga mutecho kandi cyane ko reka tuvyizere dukore hanyuma Imana nayo izokurikirana. Inyuma y'ugo rukino rwahuje umugwi wa Vitalo na Buja City twaganiye na bamwe mu basanzwe bakunda umugwi wa Vitalo bo ngo barishimira intsinzi yabonetse ariko ngo bakaba bizeye ko neza na neza ko umugwi wa Vitalo uko biri kose utegerezwa kubandanya muri kimwe ca kane gishira cyanyuma. Vuvuzera umugwi wa Vitalo eje gutsinda igitsindo kimwe rukumbi umugwi wa Buja City wakiriye gute intsinzi yo no munsi? Bo je ku bwanje Buja City sanzwe imenyereye iranzi yuko ngeza ahantu nka brag like so ndayigrandri so ejo muri twariko turavuga kuri Buja FM turiko turaharira na Neymar hama ndamubwira ati Neymar Vitalo kwiri kose nzokwereka ko Vitalo ari Vitalo. Neymar arahari mugabo ngira agiye abibonye kere nka Vuvuzera umufana yiyemera wa Vitalo
notuma nkubitwa n'uwundi ahubwo kubitwa n'aba bana vrema aba n'abana nigishije intambwe ngene n'aboroganiza nabereka systeme y'ingene ibintu bimeze agatsindo kamwe karababaje muguma ariho buri kanya ndagomboye mugabo iminota ikaguherana uri ndagombora kandi urabona musanzwe muri deuxième mi-temps mukanyuma urabonye ko nkubise imipira myinshi kwipoto ikaguma igaruka kandi Vitaro wabonye ko hageze aho bakwitwa rouge mugabo ntitwacitse intege twagumye dupambana paka turaboroganiza biheze jendi forve kumbura hacasigaye urundi rukino rumwe rwo gusubiriza we ku bwawe ubona ko umugwi wa Buja City byaheze Buja City ugusubiriza hoho nta mpuhwe nzomugirira ntabwo ari cya kindi kimwe ahubwo niburi azoshima uhoraho Imana ntamugize tri ikindi twabamenyesha muri zino nkino zitiriwe igikombe cy'umukuru w'igihugu twabamenyesha ko zigiye kubandanya ku magenekerezo ya 18 19 na 20 ukwezi kwa gatatu aho hazoca haba inkino zo gusubiriza muri kimwe cy'umunani gishiri ca nyuma ku munsi wa gatandatu rero nkuko twabivuze hariko haraba inkino zari zateguwe ku rwego rw'amashuri yigisha urukino rwa volleyball hajya ku kibuga ca parke bimwe mu nkino twabonye zari zimeze neza cyane mwarabonye ko rwari urukino rwari rumeze neza ndetse mbere inkino zari zitunganijwe aho hari hitavye imigwi itari mike yamaze kwitabira iryo higanwa aha turababwira nk'umugwi wa Hope Light Team, Lion Team, Dragon Star, One Love, Homes for Hope Children, imwe mu migwi yari yashoboye kwitabira iryo higanwa ayo namwe mu mashuri yigisha urukino rwa volleyball ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho yari yakoraniye hamwe kugira ngo yereke abakunzi b'inkino ko bashoboye koko ndetse mbere rero murabona ko ari abana bafise kazoza nkuko mubibona ndetse mbere inyuma y'izo nkino twaje kuganira na bamwe mu bateguye izo nkino aho Ndoricimpa Livingstone atubwira ibikenewe kugira ngo urukino rwa volleyball rutere imbere na cyane ku bana ahanini cyo uko mwakibonye niko bacatunganijwe na Michael atari make niyo kuzo kuterere yitwa Spiro na Ryan kuterere harimo Musaga harimo Light iyo bita One Love akaba niyo mubwiza kumure abayiserukirana baza kureka umwanya kubavugisha ni Homes of Hope for Children akaba na Dragon Star zo Kanyosha bakobwa n'abahungu hamwe na Muzinga Junior yo mu Gisoda rero uko mwayibonye turabashimiye kubona mwashoboye gushika ngaha ubundi mwahugira gatanu turi muri akadema y'aba bana ariko n'ubwa mbere byo kuri tubona abamenyesha makuru bashobora kuza kudushimikira rero ibisigaye ko byagenze twabihereye byo harimo abo twabonye bari ngaha kandi zagenze neza cyane essentiel ni kwara uko abo utsinze n'utsinze ariko kugira duhuze aba bana urana bava mu kazi katandukanye rero urazi yuko epanisema y'abana muri imwe mu madroit y'abana yepanisa navyo biri rero ahanini uwatanguye yayivuze hari ibikenerwa kurera umwana mu bisanzwe hariho materiel udafite materiel ntushobora kurera umwana ngira mwabonye ariko hari umwana butoyi ushobora gutera umupira neza biba yivana n'ukuntu izo materiel ziri disponible uretse rero imipira hari hakenewe ibibuga biri apopiye ku bana hariho aho usanga bafise impome abana bashobora kugirira kuri imimenyerezo batera umupira izo nta bihari ariko turizera neza ko babonye muri federation babinga hanyene turizera neza ko ikibazo bagiye gufata mu bintu ariko kandi umukino tuwuteza imbere cyari tukunda kubera tukundanye nk'abavyeyi turakundisha umukino abana ariko bamwe bose baritanga ku ruhande rwabo rero twizera neza ko bizobandanya uko kandi uko byagenze ngira mwabonye akanyamuneza bajya abana bari bafise rero twizera yuko bizobandanya nyene Ego mwejeje kuvuga yuko mumaze imyaka 5 muri ko murakurikirana no rwaruka turabona yuko uko imyaka igenda irahera nuko ibintu bitera bigenda birahinduka mwe muri ko muraraba nk'abamaranye imyaka itari mikeya n'aba bana mubona yuko nk'ubu mwuno mwaka nigiki abana n'uruhe rugero mubona yuko abana baba bariyongereye urugero musanzwe ni gwiza cyane uretse ko habamo tugorane twe biradushimisha cyane urabona nk'aba ari abo bamye bicaye ngaha bariko baje kurorera baje gufasha burya arimo abana bamaze kuduga bageze mu makipe ya senior haba mu makarite atandukanye ku
ku mwaka hari abana baduga natwe uko mwabibonye hajya mu bwiza mu Ijabe hari abana duheruka kuruka muri Rukinzo burya hari abana bamaze kurira indege bagiye gukina umupira mu bana twatanguranye nyene rero biradushimisha intambwe tugeze ariko kandi bisigura yuko urukino rwa vore ruteye imbere kuko ubaravye n'ijya nivo bariko usanga ari abana batatu muri ekole yari yose bakomeye twifuza rero ko urukino andehoro y'aya ma ekole abantu bapartikiriye canke ama association agerageza gufasha hari hakenewe ku mashure yose yaba amashure mato y'amashuri ya secondaire hari hakenewe yuko byukuri urwo rukino rusubirayo ko natwe twize kera turazi ko nivo yari igeze ko yavure mu mashuri yose nivo bari bafise bure yaragabanutse ntawo besha ngo biragira nivyo rero tugerageza gukora ni urayibona byukuri yuko haracari hakabuze ariko sukuvuga yuko byose bimeze nabi urabona keshi n'imipira tuko turakoresha nk'abana mwe do wita nta mipira iri yakwiye turiwe kera yariho ngo uyo mpira nta ikiba turizera neza yuko izogaruka kuko umwana ushaka kumugirisha tushe kuri umupira w'abakuze acavuna ikintu akagaca abiheba mugabo turose utyo dupira dutoyi tworoshe biratuma abana bose baheza bakaduga kuri livingana forumye abana 200 bazovamo nka batanu canke baheza bakavamo neza muravye uburyo uno munsi umupira wa vore aho ugeze nakahe kamo motera nka federation kugira ngo nimba hari nk'ico yofasha ifashe na cyane muri bino bikorwa bijanye no kurera uno gwaruka biciye muri volleyball na cyane mu kukura hasi federation turafise byinshi twoyisaba kandi ndetse n'igihe twatunganye ibi twarabandikiye kandi bari ngaha kandi turabashimiye ariko turakeneye ko badufasha cyane mu by'amategeko turabona navuze yuko hariho abayindibidi babikora ku gatwe kabo kubera bakunda urukino ugasanga baregeranije abana hari ababikora muri cadre y'amasosiyasiyo hari ababikora bagize amasosiyasiyo n'abavyeyi bakaja hamwe nko kubuterere ndabizi yuko n'abavyeyi bagiye hamwe rero cyari bikenewe yuko federation itanga intumbero gatanga amategeko twokorerako bakamenya ati muri ekole kugira yitwe ekole hasabye abo bantu bayiko barayikurikirana bakumenye mungana gute mu bya vore mu bindi bisanzwe byose birakenewe cyane ko federation mu bisanzwe niserukira vore muri leta nta muntu aya masosiyasiyo yandi canke aba particulier se baserukira vore muri leta federation ni biserukira rero rese aya mategeko birakenewe yuko bashigikira cyane niza amategeko twavuga ubwe nta komande ya materiel y'imipira ya mwedo duza twobira amafire ntayo tworona kuko keshi uri kuraforma abana 200 bahurira ku gapira kamwe uretse ibintu byo kubeshanya abo bana ntibashaka kwivurira abana bose n'imiburi abana 10 bateze kuba bafite imipira 5 babiri bahana rero ivyo rero twe navyo twogushoboza nko muri iyo myaka 5 uretse ibintu byo gushikuza hatwebwe nta mupira je ndabona twahawe na federation canke na VAB rero nibaza yuko barayitanga mu bakuze ko turasista aho bariko barayitanga. Minani Jeremy umwe mu bateguye ubwo rukino nawe nyene aratubwira bimwe mu byashoboye kuranga inkino ndetse mbere akongera akatubwira ivyo basaba na cyane muri ubwo rukino mu gutegura aba bana muri volleyball. Reka tumuhe akanya nawe atubwire bimwe mu bikenewe kugira ngo urukino rwa volleyball rushobore gutera imbere na cyane biciye muri bano bana ariyo matuta yakazoza kejo. Inkino zose kugira zitera imbere nuko haba hariho pepiniere no kuvuga ko haba hariho ama école de volleyball niho urukino rwa volleyball rutera imbere. Twabitunganije rero kugira federation ibone ko ama école de volleyball abaho badushigikire mu bijanye n'amategeko cyane kubera ubuhitiye hari cyo kwita kavurumayi ugasanga ama école aratwarana abakinyi cyangwa ya club yo muri avabe aratwara abakinyi uko nyene asanga umukinyi mumaranye imyaka 5 kaza wumva ageze muri senior tazi kuno yagiye
rero aha tworoganije kugira tweke federation ko duhari kugira badufashe mu bijanye n'amategeko kugira n'abankadire batere bagwira benshi baradebukiwe ariko ubu rero nibaza ko namwe mushika imbere ngo dushikire imbere kugira badushigikire muri akademi ya volleyball niho urukino rwa volleyball ruzotera imbere. Rino higanwa turavye ukuntu ryari ritunganije turabona ko ririmo abana b'urwaruka kiri ruto mbega uno munsi mutubwira imwe mu migwi yoba yarashoboye kwitaba rino higanwa. Urakoze cyane ugiye kubiraba abafite amayekole de volleyball bafite amaje yose abana ba modo 12 modo 15 modo 17 barabafise ariko rero iri higanwa twarikoze igihutihuti kubera twari tumeze nk'abantu bacitse intege no kuvuga ko ugiye kubiraba nta sukiye cyangwa gufashwa twari dufise ariko ubu rero nibaza ko muca mushikira abajejwe inkino muri federation cyangwa ababe turumva ko bagomba gusubira gushigikira inkino za volleyball guhera mu bana bato no kuvuga ko abashoboye kwitaba ibihiganwa hariho Drago Star mu bahungu ari ibaye ya mbere akaba Drago Star mu bakobwa akaba ariyo yabaye nyene iya mbere ejo akaca hongera akaba Hope niyo mwijabe iyo ikinye finale agaca hongera akaba Lion Team niyo mu buterere agaca hongera akaba na Light Team akaba ariyo kumusaga kuvuga Drago Star abahungu n'abakobwa na Muzinga Junior yakubitiwe muri demi finale abo Muzinga Junior aba kumusaga Drago Star ikaciba mu Kanyoshi kuvuga ko abo nibo bashoboye kwitaba iryo higanwa hakaca haba y'abakobwa yo kubiterere ntiyashoboye kwitaba yitwa Spiru urayimenyereye nawe nyene ko ifisaba abana beza ariko nibaza ubukurikira ko bazoba baje byaragiye nyene muri ivyo bintu by'uburyo kudeplace abana murana ko kigoyi yego cyane ingorane nyamukuru ni ibintu cyambere niconya wantrena umwana yagera mu zabukuru ngaje muri senior ukasanga bamutwaye muri za bikare za muzinga za bune za rukinzo umwana akina ashaka kuja muri ayo matimu umwana uza wumva yamaze gushika iyo ni ingorane ya mbere ingorane ya kabiri materiel ziragoye burya nk'umupira wa volleyball n'umupira uzimvye cyane usumba ibeyi wa football usumba ibeyi wa basket muze murabe neza uzosanga umupira wa volleyball uzimvye ati usanga rero umuhankadire nagira soutien umufasha usanga rero benshi bari ko barabiheba twebwe ahanya byitwa ko twitanga cyane turitanga cyane nico bituma ubona amayekole yategeza kuba ari menshi ariko mwumvise ekole zashoboye kuza zirashika standatu rero aho onya nibaza ko federation bifata mu minwe mu mwaka umwe imyaka ibiri volleyball bamaze kubona ihangiro twihaye ko tuko turashika Chuti namwe bakunzi y'imbonesha kure JAYC TV aha niho harangiye ikiganiro cha JAYC TV Sport ahanje Prosper ni yibitangana ariko ndakibashikiriza tukaba tuzosubira nayo mu buhinga bw'ivyuma kaba hari Mugisha David yarika aratuma aya masanamu abashikira reka tubabwire ko imbonesha kure JAYC TV iri ngaha ku bwanyu mushaka gukurikira ibiganiro by'imbonesha kure JAYC TV andika kajambo JAYC TV haba ku rubuga rwa Facebook, YouTube, Twitter aho hose mudusanga ko ahanje tukazosubira ciao ciao.